Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe kandi ahimbazwe. Ndashimiye Imana itwongeye umwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana biki mu kiganiro Saveur Divine. Mwene so kwizera Fabien ndabaramutsa mwese aho muherereye. Amahoro y'Imana abane namwe kandi aganze imitima yanyu. Ndashimiye umwami Yesu kubwa kino cyumweru turimo, aho tugenda twegera umunsi mukuru wa Pasika. N'umunsi umwe mu minsi ndwi y'uhoraho, umunsi ukomeye cyane. Imana ishimwe. Iyo tuvuze Pasika dutangura kubona ubwoko bw'Imana buri kwa Farawo muri Egiputa. Imana igakora ibikomeye kugira ngo ibakureyo. Imana ishimwe kuko cari ikimenyetso, haleluya, c'ugucungurwa ko bari mu isi bose, aho Kristo Yesu yitanga ku musaraba agapfa urupfu, nyuma y'iminsi 3 akazuka. Nkuru nziza nuko Yesu ni muzima, yaratsinze urupfu, yicaye iburyo kwa Data mu ijuru. Natwe turiho kubw'iyo nsinzi yabonekeye i Golgotha. Imana ishimwe. Dusangire amajambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 27. Turasoma duhereye ku murongo wa 45 maze tugeze ku murongo wa 54. Mutwe amajambo aravuga ngo urupfu rwa Yesu. Uhereye ku isaha ya 6 ubwira kabiri gukoranira mu gihugu cyose gushitsa ku isaha y'9. Nkuko ku isaha y'9 Yesu arasemerera n'ijwi rirenga ati, Eli Eli lama sabakatani. Sobanurwa ngo, Mana yanje niki kikumpebesheje? Bamwe mu bahahagaze bavyumvise baravuga batuyo ahamagaye Eliya. Umwe muri abo aca ariruka yabira sipongo, ayuzuza inkarisha, ayirungikisha irenga, arayimusomesha. Ariko abandi bati, banza mugume turabe ko Eliya yoza kumukiza. Yesu yongera gusemerera n'ijwi rirenga, umutima uraca. Igihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero gitandamukamwo kubiri, wereye hejuru ugacitsa hasi. Isi iratigita, ibitandara birasaduka, imva ziruguruka, imivyimba myinshi yabera bari basinziriye irazugwa. Bava mu mva, amaze kuzuka bashika mu gisagara cera, babonekera benshi. Umugabisha w'abasoda 100 n'abari kumwe nawe barinda Yesu, babonye isi itigita n'ibibaye, baratinya cyane bati, mu by'ukuri yari umwana w'Imana. Imana ishimwe. Turangirize kuri no jambo dusanga mu gitabo candikiwe Abaheburayo ni igice c'9. Turasoma
duhereye turasoma umurongo umwe wa 12, Abaheburayo 9:12. Haravuga ngo kandi amaraso y'impene canke y'amashuri siyo yamushikanye ahera cane, ariko yahashikanywe nayiwe maraso rimwe gusa, ironkeye gucungura kw'ibihe bidashira. Imana ishimwe. N'aya majambo tumaze gusoma nifuje ko dusangira kuri uyu munsi, na cyane cyane ko turiko turaganira ku ijambo rivuga urupfu rwa Kristo Yesu no kuzuka kwiwe, icyo rwatumariye. Bene data bakundwa, intego canke impamvu imwe yonyene rukumbi y'uyu mugambi w'Imana, haleluya, wo gutanga Kristo Yesu ngo apfe urupfu rwo ku musaraba igorogota, maze azuke ku munsi ugira gatatu. Intego y'Imana nimwe, kwari ukugira ngo, haleluya, Imana ikize urupfu abari mu isi bose, abo yaremye. Imana ishimwe. Kwari ukugira ngo ca gihano Adamu na Eva muri Edeni bacirirwa co gupfa gikugweho bidasubirwamwo. Imana ishimwe. Mw'ijambo rimwe, urupfu rwa Kristo Yesu no kuzuka kwiwe vyaduhesheje ubugingo budashira. Imana ishimwe. Yesu yapfuye mu gishingo c'abari mu isi bose. Yesu yikoreye ibyaha by'abari mu isi bose, kugira ngo, Imana ishimwe, umuntu wese azizera, haleluya, ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, kandi ko Imana yamutanze kugira ngo abambirwe abari mu isi. Uyo muntu wese akemera, akizera ko Kristo Yesu yamucunguye, akavyizeresha umutima wiwe, uwo ari we wese azokizwa. Imana ishimwe. Yaba umunyafurika, umunyamerika, yaba uwo muri Europe, Aziya, Oceania, uwirabura, umuzungu, umwarabu, amoko yose, indimi zose z'abari mu isi, iki gikorwa c'urupfu rwa Yesu Kristo nta numwe cyasize inyuma. Nico gituma twasomye ijambo rivuga ngo igihuzu cyari gikingirije ahera, Yesu Kristo amaze gupfa, umutima umaze guhagarara, ngo ico gihuzu gitantabukamwo kubiri, hereye hejuru gushika hasi. Rukuvuga ngo amoko yose, amahanga yose, indimi zose, twese twahawe uburenganzira bwo kwijiriraho kugira ngo tugere aho Imana iri, tugere ku mbabazi z'Imana. Imana ishimwe. Maze ngo si amaraso y'ihene, si amaraso y'inka, si amaraso y'inyamaswa yashikanye Kristo Yesu ahera cane ho mu rusengero rw'Imana, ngo n'amaraso yiwe, haleluya, ayo yaduhaye kwezwa no kubabarirwa ibyaha. Imana ishimwe. Nico gituma urupfu rwa Kristo Yesu no kuzuka kwiwe biduhesha ubugingo budashira, biduhesha gukira urupfu kubuziraherezo. Imana ishimwe cyane. Niyo yariyo nteguro y'Imana. Turashimira Imana kubwo murimo yakoze. Turashimira Imana kubwo rukundo
yadukunze kugira ngo idutabare ntidupfe, idukiza urupfu rw'ibihe bidashira. Ariko amaraso ya Kristo Yesu, urupfu rwa Kristo Yesu, hari n'ibindi twokwita accessoire. Mana ishimwe, ayo maraso canke urupfu rwa Kristo Yesu rugenda rutumarira muri runo rugendo turimo kuja mu ijuru. Harimo gukira indwara, harimo kuturinda ibibi, harimo kuturinda akaga. Ayo maraso ya Kristo Yesu tuyitwikirije atubera inkinzo idukingira, igakingira ubugingo bwacu. Mana shimwe kandi ibaho umugisha. Wewe wakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, wewe wemeye urupfu rwiwe n'ukuzuka kwa Kristo Yesu, aho wahisemwo neza iyo nzira urimwo izo kugeza mu ijuru. Satani niyakurasa imyamyi hirya no hino, uribwa kwa maraso ya Kristo Yesu akiriho, areza kandi aratunganya. Nawe utarakira Kristo Yesu, hari urupfu rw'ibihe bidashira rukurindiriye. Ariko Imana ishimwe kuko Kristo Yesu yatanze umwana wayo, yarapfuye arazuka mu kibanza cawe kandi aragukunda. Uyu munsi niwizera mu mutima wawe maze ugaca bugufi, urakizwa. Nico ndakwifuriza. Pasika nziza bakundwa umwami wacu Yesu Kristo. Yesu abahezagire mu izina rya Yesu Kristo. Amen.